Rero bantu mwese muri ko mudukurikirana ibi akaba ari ibintu biranga yuko ubuhanuzi birayavuze bwerekana kugaruka kwiwe, ariko turebeye mu Vyeremwe, ibi Vyeremwe murebesha amaso, ibi Vyeremwe biriko biragerageza kuburira abantu, ariko abantu ntibahumutse, ntibabona, bibaza ngo na maefe naturel nyene ibintu bisanzwe, ku buryo muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 29 ho hatwereka yuko inyenyeri zizotibuka. Hari abantu bazi yuko bitabaye. Kubasoma igitabo citwa Tragédie des siècles hatwereka yuko mu 1833 igihe abaprotestanti bari bavuye i Burayi bariko barahamwa na Katolika, igihe bari bahungiye bageze muri Amerika, barabaye abantu b'Imana bakorera Imana, hagera igihe nabo bagira ubukonje bati vy'Imana. Muri ico gihe kugira Imana ishobore kubavyura, ishobore gutanga ico bitwa reveye, abantu bakanguke bavuga ubutumwa, inyenyeri zaratibutse muri ico gihe, byanditswe muri ico gitabo, ku buryo abantu ibyo bategerezwa kuvyumva bakabimenya kuko byabaye. Hari ikindi kimenyetso rero canditswe muri Bibiliya cyo twasomye cerekana ubwira kabico bitwa eclipse du soleil. Abo naho ku bantu basoma ibitabo bitandukanye ndetse n'igitabo citwa Tragédie des siècles, ku itariki 19 z'ukwa gatanu mu 1780 muri Amerika y'Uburaruko habaye ubwira kabiri bwari bukomeye cyane. Ni mu gihe abo bagorozi baguriya mu mirere babwiriza ubutumwa, nayo yarabakanguye, babona izuba riraretse kwaka, birahinduka, ukwezi kureka kwaka, ivyo bintu byose babihujije n'ubuhanuzi basomye, babona ko Yesu agira agaruke. Aha twe dusoma mu nyandiko nyinshi zerekana kahise ko guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2016 muri kino gihe cacu hamaze kuba ubwira kabiri bugera ku 224. Ikindi cibonekezamwo kwiyerekana neza ku bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu nico bitwa les incendies canke imiriro yiyadukiza. Ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2016 mu gihugu ca Canada cyo Amerika, aha hadutse umuriro uyobera abahinga barapima baburi cabiteye, aho washoboye guhitana ibirometero kwadrate 1850, abantu bagira ku 100 nabo barahunga. Ivyo byose rero iyo miriro yadukiza haba mu bihugu by'iwacu, mu bihugu bitandukanye, imiriro ikiyadukiza, kandi ubuhinga bwo gucungera neza ibintu by'umuyaga nkuba bukwiye, regidezo yarazanye ubuhinga bwa none, ariko iyo miriro ikaduka abantu bakabura ibyo ari byo, abandi bakazana impamvu badashobora kuba baza. Ariko ibyo byose ku bantu basoma hanuzi n'imenyetso by'umuhero w'isi. Hari amasanganya nayo yirirwa araba ku isi, amasanganya y'amato atwara ibintu nayo aranyikira mu mazi, ibintu n'abantu bikanyikirayo. Hari amagari ya moshi agira amasanganya, abantu n'ibintu bigasambagurika, imiduga ikagira amasanganya, indege zimwe zihira mu kirere, izindi zirazimira, izindi ziragongana, ku buryo guhera mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2016 berekana neza yuko hari hamaze kuba amasanganya. Amata twari ibintu n'abantu aragira amasanganya, ibintu n'abantu bikanyikira mu mazi, abantu bagapfa, ibintu bigatwagwa, matamwe bikabyara ingorane nyinshi cyane, imiryango ikahaburira ababo, ubutunzi bugahombera muri ayo mazi. Hari amasanganya y'amagari ya moshi asambagurika, bikabyara ikononekara kw'ibintu n'abantu, imiduga myinshi nayo iragira amasanganya. Ivyo bimwe nawe uzubyirebera muri karite y'iwanyu, mu gisagara cy'iwanyu canke mu bindi bihugu kubagerageza gusoma. Indege nazo ziragira amasanganya atandukanye, hari zizimira, hari zihira mu kirere, hari zigongana, ku buryo berekana yuko guhera mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2016 indege 94 zagize amasanganya. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 naho amasanganya 40 ya gari ya moshi yarabaye. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016 naho amasanganya y'amagari ya moshi nayo 40 yarabaye, ku buryo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016 hari hamaze kuba amasanganya 80 ya gari ya moshi. Ibyo byose rero n'ibindi bitandukanye biguma byerekana yuko isi iyo mihindagurikire y'ibyaremwe, biguma byerekana yuko isi maze gutagahunda, imaze guturutonde. Ibyo byose rero inshuti z'Imana, ibyo byose n'ibimenyetso biteza guhumura, bikakwereka yuko Yesu abucaza tukamwitegurira.
hari ikindi cyitwa changement climatique n'ihindagurika ry'ikirere canke se mu gibihe. Aha turababwira yuko hariho ibintu bimaze kwibonekeza ku isi muri Bibiliya mu gitabo ca Matayo igice ca 24 umurongo w'indwi haratubwira yuko hazoba amapfa ku isi. Aya mapfa azoterwa nico bitwa l'infertilité du sort, no kuvuga ngo muri no misi isi yaratitutse barinda kwishiramwe amafumbire ya kijambere kugira ngo uburyohe ibyo nyunyu nka potassium bishobore kwiyongera, abantu bashobore kwimbura. Nawe ugerageje kureba iwanyu ku gatumbi wanyu uzosanga ibintu byahora byimbuka nko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 920 na 50 na 80 na 93 ibyo byose byaraheze. Ubu abantu basigaye barima bakoresheje amafumbire, imyavu y'ibitungwa. Ibyo byose ubugaragwa ku isi buri heshi buguma bwibonekeza. Ibyo byose n'ibimenyetso biranga ko Yesu agiraze naho isi gerageza kuhiga gufata ingingo zishoboka kugira isi bayibongere bayishiremwe akanovera, ariko nayo ubusa. Ibyo byose bizoguma bitituka kuko n'ibimenyetso biranga ko Yesu agira garuki. Hari ubushuhe buguma buribonekeza mu bisagara bitandukanye, mu birere bitabamwe ubushuhe. Aha turababwira nk'ubushuhe bwabonetse mu mwaka wa 2015 mu gihugu c'Ubuhindi, aho bwashoboye kwica abantu barenga 2,000. Leta igerageza kubwira abantu ati baze baranywa amazi menshi, shirabata abantu baze baroga cane. Ibyo byose ni ibintu biriko byerekana ku isi iriko iratituka, ihindagurika ry'ibirere ririko riraba ku isi. Ibyo byose bikaba bigize umuhero w'isi. Hari ico bitwa ozone, nayo kagasenge gakingira izuba kariko karahera bitewe n'imyotsi y'amahinguriro. Ibyo navyo amanama menshi rakora na kwisi yiga ikibazo c'amahinguriro ntibari bureke guhingura, kandi ozone nayo igumira kirahera. Ibyo byose byerekana ukurangira ku isi naho abantu benshi batabibona. Hari amatampete n'imiyaga yadukiza ikagurura inzu ikabomagura ibintu mu bihugu byinshi. Iyo miyaga iramaze kubica biracika. Rero mu camake ivyo n'ibimenyetso mu byaremwe muri nature. Ibi byaremwe byose nabyo biriko biraburira abantu, byereka abantu yuko Yesu abucaza. Abantu rero ntibabibona, bamwe ntibazi ko ntibazi impamvu yabyo, abandi babonye biba, abandi bumva bivugwa, ntabwo bibakangura bamenye yuko ari ibimenyetso by'umuhero w'isi.